Reka nongere mbasuze kandi ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko urukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Kigali rugiye gutangira kuburanisha urubanza mu bujurire bwa Idamange iryamugwiza Yvonne ku cyaha cyo gupfobya jenoside yahamijwe n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Idamange wikuye mu rubanza yahamirijwemo ibyaha bitandukanye byitezwe ko azagaragara imbere y'urukiko rw'ubujurire ku itariki ya 8 Werurwe. Mu iburanisha ry'ibanze Idamange yaburanishijwe adahari kuko yivanye mu rubanza, gusa ibyaha yahamijwe yari yarabihakanye mbere y'uko mu mizi urubanza rutangira. Urubanza rwe rwaburanishijwe n'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibikorerwa ku ikoranabuhanga kuko yarezwe ko ibyaha yabikoze yifashishije ikoranabuhanga. Hagati ya tariki ya 31 z'ukwa mbere na 15 z'ukwa kabiri 2021 Yvonne Idamange yashyize kuri YouTube channel ye video 8 zitandukanye. Mbere yabwo ntabwo yarazwi na benshi, gusa nyuma gato yo gutangaza video yise ijwi ry'impanda tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri yahise afatwa arafungwa. Iyo video ni nayo ishingiyeho byinshi cyane mu byaha yahamijwe n'urukiko rukuru. Ibyo byaha yahamijwe birimo guteza imvuru muri rubanda, gupfobya jenoside, gutesha agaciro ahashyinguye imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse no gutanga sheke itazigamiwe. Nyuma yo guhamwa n'ibi byaha byose yahanishijwe gufunga imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu yandi makuru, mu karere ka Ngororero umunyeshuri akekwa gutema umwarimu umusore imyaka 18 y'amavuko mu murenge wa Kabaya akarere ka Ngororero wiga umwaka wa kabiri amashuri yisumbuye yatemye umwarimu we nyuma yo kutumvikana ubwo yaramubajije impamvu yatumye atinda kugera ku ishuri. Ibi byabereye mu rwunge rw'amashuri mu kagari ka Kageshi ku wa kabiri tariki 28 Gashyantare 2023. Umwarimu watemwe akaba yitwa Ndahayo Emmanuel. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabaya witwa Ndayisenga Simon akaba yabwiye itangazamakuru ko uyu munyeshuri yahise atabwa muri yombi. Yagize ati ayo makuru niyo ati uwo mwana ari mubo ati tujya tugarura mu mashuri biga ari ugusunika. Atubwo rero umwarimu yaramubajije impamvu yakerewe ashaka kumuha bya bihano baha abana byoroheje, undi aranga. Umwarimu ashatse gukoresha ingufu barafatana. Yakomeje avuga ko ubwo abandi bantu bazaga ati kubakiza uyu munyeshuri yahise yiruka afata umuhoro wari ahantu habikwa inkwi ahita amutema mu gahanga. Mu gihugu cy'Ubufaransa abarwaye diabete bakomeje gucuranwa imiti n'abatayirwaye nk'uko amakuru atugira abivuga. Ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibikoresho byo kwa muganga ANSM kuri uyu wa gatatu cyatangaje ko kigiye gukora ubugenzuzi ku miti wa diabete witwa Ozempic wamamajwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ko ufasha abakeneye kugabanya ibiro. Abayobozi mu by'ubuzima bavuga ubwiyongere bw'ababukeneye bwatangiye gutuma abarwayi ba diabete batabasha kubona. Itangazo iki kigo cyashyize ahagaragara rivuga ko hari amakuru ko abantu batarwaye diabete bakoresha umuti bagamije kugabanya ibiro. Ozempic ni umuti uterwa mu rushinge wamamajwe mu Bufaransa na laboratwari y'Abanyadenmark yitwa Novo Nordisk kuva muri 2019. Ukaba waragombaga gukoreshwa n'uwawandikiwe na muganga gusa mu gihe afite diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Inzego zo muri guverinoma zatangaje ko zizakaza ubugenzuzi hagakurikiranwa imibare y'abawuguze n'abawukoresha binyuranyije n'amategeko n'ingaruka mbi ushobora kubagiraho. ANSM yatahuye ko hagati y'Ukwakira 2021 na 2022 abarwayi 2600 bafashe imiti barimo 2215 bakoresha ubwoko bwa Ozempic. Abagera ku 22,185 byagaragaye ko na diabete bari barwaye nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'ubuzima. No kuvuga ko abagera kuri 1% bakoresha uwo muti mu buryo budakwiye. Mu bigize uyu muti harimo ibinyabutabire byitwa semaglutide bituma umubiri wawufashe ukora imisemburo ifasha mu kugenzura isukari mu maraso, hakarekurwa insulin mu gihe glucose yabaye nyinshi. Ubushakashatsi bwakozwe mu ntangiriro z'umwaka 2021 bwagaragaje ko abagera kuri 3/4 mu bakoresheje uyu muti batakaje 10% by'ibiro bari bafite. Uyu muti utuma ibyo umuntu yariye bitava mu gifu vuba, bigatuma ubushake bwo kurya bugabanuka. Uwawukoresheje kandi ashobora kugira ibyago byo kurwara urwagashya, kanseri yo mu muhogo ndetse n'ibindi.
Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ayo mategeko akaba arimwo amafaranga azorihwa n'ayo mashirahamwe kugira haronke urupapuro ruyemerera gukora ako kazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mu voiture kugira ngo ryemererwe gukora izo ririha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe twara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni n'500. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majambo, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajambo yose rasanzwe afise no munsi anakimwe amaze kubita itegeko risohotse. Ivyo mubimenye yuko kubita itegeko risohotse mutegerezwa kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka si modokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaha tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu azari imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra hari amashirahamwe musanga ivyo birakavya kise ugasaba ko byango nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwico kibazo cotorega umuti. Hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha twaba dufite ikibazo ca karibira, ariko nta kigoro leta iri kirashiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo. Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam, nawe asaba ko bazoba barisha ayo mafaranga bokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko kiye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimwo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramwo inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti. Twatwaye amasitasiyo z'ya modoka teza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko zitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntaco zitokora. Igihe gitosha ikintu cyane twatwaye amasitasiyo baraziza amasitasiyo twatwaye pari amazone yari amazone atatu ababazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mu byo karanajejwe babajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Innocent Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari rangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe.
bafatiwe ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Mu gice cya kabiri cy'inkuru yabo mu bwoko bw'abatwa bo mu karere ka Kisoro mu burengero bwa Uganda, turasuzuma uburyo imiryango y'ubwo bwoko bw'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashamba na leta mu mwaka w'1990. Bavuga ko birenganijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo. Muri iki gice twumviriza ico leta ivuga. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Mu gice cya mbere cy'inkuru twabagejejeho abatwa batuye mu nkengero z'ishamba ry'inzitane rya Bwindi batujanye muri iryo shamba kutwereka uko bari babayeho mbere yo kurikurwamo. Aha rero turi mu mujyi wa Gisoro ahatuwe na bamwe mu batwa bakora akazi ko gusabiriza kubera ko batagira ikindi kibatunga. Ajagamo n'impongo ajagamo n'ubuhura ntakintu kamurabidashe tuzufiziki. Aha ni Mikingo mu mujyi wa Gisoro kubera ubucukire n'imiterere y'amazu batuyemo iyo hageze wagira ngo n'inkambi y'impunzi. Igitangaje nuko aha batujwe hubatswe ku ruhande rw'icyicaro gikuru cya leta ibashinzwe. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye na bamwe muri bo kugira ngo twumve uko ubuzima bumeze muri iyi myaka 30 bamaze hanze